twasabye no kuri mudutabarize hano muri kino kigo cya kaminuza y'Uburundi Kizege. Ikibazo kirekire cy'amazi cyabaye ndase ubu byanayangaye kuko kareho twivugisha twashobora kuyaronka nko mu ndwi nka gatatu cyane kabiri, naho nyine akaboneka mu ijoro. Igitavuzwe cyo nuko yabona aje ku murango aracengera, twaribagiye aracengera nk'amezi nkane atamaze tubonye ku murango kunuzenya ku murango. Rero muri icyo gihe twayaronka nko mu ijoro, naho nyine akamara umwanya muto kumbure kuba bitakundiye kuba yavoma, ko baje kuvoma twaca twikora ku mazi yaba yagiye muki materne, kuri bisanzwe dufise materne 3 ya 3 litri n'imwe. Ubu rero cyabaye ndase haraciye indwi zibiri zirenga atarima cy'amazi. Rero muri icyo gihe twirukana mu myonga, naho nyine mu myonga si hose byorohera kuko si ngombwa ufise ibyombo. Twumva tuti ibikorwa bigiye kugenda gute, ko ikintu kirekeye no koga ni ikibazo. Ikitavuzwe cyo ni ukumesura, gusa n'abibagiye uduhuzu, gusa n'utwagize n'utwacafuye. Twumva ubuzima bugiye kugenda gute mu matwarete, iminuko ni yose kuko nta mazi. Nukwivema twasabye no kuri badufashe n'ukuri ko ikibazo cy'amazi cyabaye ndase cyane rwose, kuko bise n'ubwoba yuko umwana umwanya ashobora kuba dufite ibigora bivuye ku isuku rike. None bashaka badoze kugitorera umuti abanyeshuri bamaze kugira ntigutikira. Rero n'ukuri twasaba n'ukuri ababijejwe badutabare n'ukuri baturosa amazi meza.